kaburi si ibyo Uwiteka yaremye bimbye ikinogo aho umukama yaremye Samu kamare Zaburi 24 mugabo mukaburi ajya yiki ajya wamaze kuva mu mubiri nukwangirizwa mu buryo bw'ibigaragara icyo bisigura so genda ra mu buryo bw'ibigaragara nufatira zari kagenda muri ruwanje ukagira mukini jambo ry'Imana ukaryumva nagamabwira ko ijambo ry'Imana ni inkota y'ubugi bubiri niko Paulo yanditse mu gitabo cy'Abayeburayo mugabi ya nkota y'ubugi bubiri ni ituma tubintwari ariko ya nkota y'ubugi bubiri abakristo mu ifite ari inkota imwe urirega urihana uragenda ukavuga sinzosambana sinzogirana ariko ikisanga wasambanye udasambanya ahubwo ugakora ikizira gituma Imana yaguruka ikava ku ntebe yayo ikaza kuraho ugakora ubutinganyi ukisambanya cyangwa ukikirisha cyangwa ugasambana Mungu no Mungu ibyo nabyo Imana bica ni mu musambanya azoma imyaka 40 nagira amabwire ko umutinganya mara 15 nanuko ari igice nituwakana nukuvuga ikirari cyo ndiko ndavuga nukuvuga igihe warazirotorewe urasenga urasambuza mugana cyo wakoze genda ubwira Imana uti kora ndara mu mizimu ndabyaza kuko ibyo biteza inyatsi ejo uzobugwa biteza ikisuzuguro ejo uzobugwa amashetani urumva wisanga ugaheruka ugiye mu misa ukisanga umaze kabiri bagusengera warataye impuzu atake ejo uzobugwa amashetani ejo uzoba ufise iyo mizimu nyene ugenda vuga ejo uzoba ufise icyangiro ejo uzoba uri ingumba ejo uzoba iyo mizimu ari kwirongorera ejo uzoba wirigura rimara abantu benshi twatakaje n'uyu munsi batarapfa ngo bagende twatakaje biriko bikorera imitsiko ngaho y'abantu nzeye ndabavuke none rero genda wibohoza ubwira Imana uti ibintu biriko byangiriza ubutunzi bwanje biriko byangiriza amagara yanje biriko byangiriza igikundiro canje uhiga umuhigo bwira Imana uti zindato mbi nizizongarukeko zinkure muko n'ikimenyetso cyuko warasenze nuvuga y'amasengesho wasenga y'amasengesho bagusengera musi undi musi wabaye munege nkeyi bizoba bigizene bizoba bicitse mugabi yari umurimo ni wibagirwa none nakimana yabitegetse icyo ukora rero genda bige gukorera iki usambuza indoto zawe mu buryo bwose bwo kuzisambuza ngo Impanuro mwamaye ngo njyame nitwikirije amaraso ya Yesu Kristo namanda yikurikiza wamuyikurikiza agenda rero ubwira Imana uti byangiriza umubiri wanje ndabyaze uko ejo bizogutwara hakuja kurima nk'abandi bose hakuja gukora nk'abandi bose ugende kugira ugende kwipfuza biri kwangiriza ubuzima bwawe genda rero uhiga umuhigo usengere mu guhiga umuhigo undi mukisa aravuga ngo shalom ma grande sœur en Jésus Christ unsengere ndagwaye infection du sang et urinaire ndashuwa biteye ubwoba ndi komiti nkagira n'umutwe udahera warayezagiwe nikuvuga ubundi yugwaye izo ngwara z'ama infection urinaire ukabo ingwara yesugwaye ukanufata imiti nigire buriya barozi uyu munsi bakorana bagira nk'ubu nka typhoid malaria abantu benshi bariyisha no babatora malaria wanashaka infection urinaire yoyo none ko ari microbe y'amaraso kandi bitega bayiguteye none si microbe kuko abahiga ubugingo bwawe nguvuga rero irwande y'imiti uri kurafata shiramwe no gusenga Imana kandi umukama Yesu Kristo abikore agukize mu izina ryiwe geranda amen amen haleluya undi mukristo aravuga ngo mwigisha wa Yesu Kristo mwigishwa wa Yesu Kristo mwiriwe neza watwigishije ngo umuntu yidodomba kenshi imivumo ni muvako yes kuko nta mana bafise sinabigishije ni jambo ry'Imana ijambo ry'Imana riri muri ngira muri Baruke rimwe canke abakoki bibera mu masenga y'ibitandara by'amabura ariko bwawe nikuvuga rero umutima widodomba Imana ni unywana mu mazi erega umutima widodomba ntubufise Imana none Imana kwitutegeka gushima biguma canke byoroshe tukizera ko hari icishoboye gukora iruhande y'ibyo byose bitubabaje ngo ngo umuntu yidodomba kenshi imivumo ni mupfako canke imikoshi n'ibindi nashaka ndababaze hari igihe wibika hari igihe wibika
wibika ukuntu wabayeho mu buzima wabayemo bivanye n'umuryango uba wakuriyemo. Ndavuga nko mu gihe wakuze udafise ababyeyi, rero hakaba nk'umuntu akakuyagira ibintu ukumva bisa na bimwe wakuriyemo, ugasanga wavuze uti reka kunyibutsa, uti nibutse ibi n'ibi, mukayagira uwo muba muriko murayaga ibyakubayeko nabo bakoreze ibyo bagukoreye, uba widodombye yawe n'amakuru. Kwidodomba uravuga uti none mana yanje nk'ibintu wabigiriye iki, basi kwidodomba reka ndakwereke. Ega no kwidodomba Imana nibarekura bose uko nyene wapi. Abantu bamaze kunga isezerano n'Imana kandi rero banura ku butoni, iravuga ngo nuharanira iby'ubutwari wanje ngo nzobikuronsa 100%, ngo kumwe tuzobironderana niwo mwete nanje nzogirane nzokwerekana mu kugutabara. Umviriza basi ahandi muri Yeremiya 45 umviriza ijambo ry'umuhanuzi Yeremiya ryashikirije Baruki mwene Neriya mu gihe yariko arandika aya majambo mu gitabo. Ayabwira na Yeremiya mu mwaka ugira 4 Yehoyakimu mwene Yoziyasi umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma, avuga ati nguko ko Mukama Imana y'Isirayeli avuze kubikwerekeye we Baruki. Ani Yeremiya 45:2 ngo wavuze uti ewe jewe ndago. Ico gihe n'uburi kuganira n'umuntu ngo azane sije birakwaduka wowe nyene ugwana imyidodombo ndigorewe naripfiriye, donc usanga wisuzugura wifatira mu magorwa yawe. Ngo nkako Umukama yongereje agahinda kubabara. Urumva bavuze ati nahise umubabare, none kubyukuri Umukama yongere ko ibindi bintu. Rwanda yiko nari ngomba ngiye n'ubushomeri, Rwanda yiko nari natevye kurongorwa mure n'igisazisati nguki. Rero Imana ije kubwira ngo ngiye gusuka amarushwa ku muntu wese niriyazwe n'Umukama, ngo ariko wowe membo nzoguha n'ubuzima budahera niriyazwe n'Umukama, ariko wowe membo nzoguha n'ubuzima ubibanza byose uzojamwe. Kubera iki? Kuko wanyizigiye. Tima widodomba n'umutima utizeye Imana, kuko kuburi impfuvyi uba wabaye impfuvyi mugabo uriho. Ni nk'uko abavyeyi babari gupfa bamukajana, hari abandi bana nabo bajanye na base n'abanyene. So uko abiri kose wa impfuvyi wa mupfakazi hari ibyo gushira, kuko washobora gupfana n'abavyeyi bawe, ushobora gupfana na nyoko wawe, ushobora kujana n'umugabo wawe, nayo makandi tuyafise. Kwidodomba rero ni kugira inzika Imana, ni kugira umutima mubi Imana, ni guhora muri bya bintu. Ngo amajewe ndakunda kurota muyomba